Ibintu mba bigeze aha je nabirambiwe ibintu tuzora umwana ryari Betty nawe ukigenda agashobora kuba nicaye ngaho nicara hanja ntazi ibintu byakunze ndabibaza ntibabinyishure Yesheriki bamushimishije mu kwezi mu gashuri Hapana, kireo gikana chaki, jeka na hiki kwenye room. akabijya na Polyclinique Excellence do Muyinga. Bantu bi Muyinga no mu micungararo yaho, abarundi n'abanyamahanga. Inyuma y'imyaka 7 ivuriro ryigenga Polyclinique Excellence do Muyinga benshi batazira kuribona neza ritanguye gukora, riherutse kuronka abahinga babinonosoye basuzuma bakongera bakavura abafise ubumuga bwo mu mutwe. Aha twovuga nk'abafise ingwara z'intandara, ugwibagiza, kumeneka umutwe bidahera, ibibazo by'imitsi n'ibindi vyinshi. Abo bahinga rero bakaba bakora iminsi 2 mu ndwi, kuwa 4 no kuwa 5. Sivyo gusa, Centre Polyclinique Excellence do Muyinga ifise n'abahinga mu kugorora abafise ubumuga atamuti ukoreshejwe, ivyo twita kinesiterapi mu rurimi rw'igifaransa. Abo bahinga bakaba bakora iminsi yose. Akabijya rero abantu 10 ba mbere bakazopimwa ku buntu. Tubibutse ko ibi bitaro bisanzwe bifise abahinga mu bisata bitandukanye nka maternité, dentisterie, échographie, petite chirurgie, service ya kirtire muri laboratoire. Twavuga nko gufata ibipimo by'umukoyo, ivy'amashira ava mu gutwi, mu bihimba vy'irondoka n'ahandi. Ibi bikadufasha kumenya umugera utera ingwara n'umuti uyivura atagukekeranya. Turafise kandi na radiographie, médecine interne, urgence, pharmacie, ibitaro n'ibindi vyinshi. Turapima tukongera tukavura abafise ubugwayi bw'amaso. Dukorera Muyinga iruhande y'isoko rikuru ku barabara rya mbere mu Giswahili. Ku bindi bisobanuro twandikire kuri email polyexcellence@gmail.com canke kuri page ya Facebook Polyclinique Excellence do Muyinga. Urashobora kutwakura kuri telefone ngendanwa 69 681 496 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 79 249 334. Polyclinique Excellence do Muyinga, ubuvuzi bw'akarorero niwo mwitwarariko wacu. Polyclinique Excellence do Muyinga. Polyclinique Excellence do Muyinga, niwo mwitwarariko wacu. Polyclinique Excellence do Muyinga. Okay. Icyo kibazo ngo kimeze gute? Avana. Ubwicaye bukabije. Umviriza mwabisuzumye neza. Yishwe niki? Bamushimise mu gitezi 3 mu gatondo. Hapana, kireo gikana chaki, jeka na hiki kwenye room. Reka tujye kuzitera.
wavuze ko umuntu yapfuye sangahe? Sambiri z'agatondo. Bashaka kugira amatoza ku muntu biboneka ko yapfuye saa 9 jo ukavuga ngo yapfuye saa 2 z'agatondo. Sura afani. Ibi bintu byakabije muriko mukora iki? Umutekano wabananiye tuzana abandi bawicungira. Oya ntiwatunaniye. Igisika cabananiye mu passion. Oya nticatunaniye. Mwashaje mukiri bato. Oya. Ibi ni bikinone. Ubwicanyi butatu mu minsi ngahe? Mu minsi 2. Muriko mukora iki mwebwe? Sura afani. Beyana. Amafaranga Junior yandiye mu bitaro yayakuye. Ko nasanze ubuzima twari tubayemo bwarahindutse. Byagenze gute? Ariko Betty nawe uransetsa. Kintu cyambere akwiye gushima Imana kubona uri muzima wararokotse. Mburazi we uri hajya mu bitaro ingorane wari. Ibaze kumara amezi 6. Ntuzahuri, ntuzinguri mubiki. Urantangaje wa mukobwa. Ibintu byose kurambwiye sinshobora kubyemera. Ntegezwa kumenya aho amafaranga Junior yakuye. Ariko nawe urantangaza. We hakuryoherwa ko mufite amafaranga. Ucuja ngaho utangura ibintu byo gushavura. Kindi kintu haco je nibinda urazi ko narajya mu bitaro ndakugwakije genda ibaza umugabo wawe. Nashaka kuryoherwa mu mafaranga je ntazi yavuye. Mbega urazi ibyo naciyemwo. Nkubo usanga nawe yarishe cyangwa yagize ibyo agira hama bakaturondera mu nyuma. Ngo ndiko ndaryoherwa mu mafaranga. Stop aho nyine utarahitsa kuvuga. Kintu cyambere nyimba yari ivye ntiyafashwe. Aha nawe usanga yitoreye inzahabu akatusa kuyishora. Ariko je nawe imyaka ubaye mu muji nuraza wuguruka. Chakayo nigishoboka na gato. Iki kirago mutegeza kugikurikirana. Yes sir. Affirmative? Yes sir. Afande, nabonye umuntu nteye amakenga. Mveza Betty ndamubwira ikintu kimwe. Ivyo onye nivyo n'umugabo wawe je ntibindaba urazi je ndacari singo ndacakeneye kujya amahera abasore ibintu byo kubaka nibiranza mu mutwe. Okay, byo reka tuvyihoze. Gusa hari ikindi kintu kimwe kimbangamira mu rugo rwanje. Vyibiki bunaho bikubangamira. Wena amahera urafise. Umugabo urafise. Je simbona kubaho neza ubayeho neza ubu naho usize ngorane. Ana. Zingorane ndiko ndahura nazo. Biragoye kweli. Junior cyambere na mbere sindamwakira nk'umugabo wanje. Ndaca mufata nka musaza wanje. Ikindi naco wanje. Acugurira icumba. Ntangura kuguguma. Nico nagutwenze. Kuva mvuye mu bitaro. Niturifuka ishukira. Hivi wewe unajua utamua mwanaume? Nuzu uburyohe bw'umugabo ngo arayinjira ngo gasusumira. Ahubwo Ana, urabona ko nariko ndirengagiza. Reka tugende, ari gufata imiti. Benso. Junior. Vipi? Heshima. Ni salama. Right. Nzibona wewe. Uranezerewe? Mbona ko ari ibinyenga nawe ntubona ko ibintu byahindutse. Ndakubwira. Dufite ikibazo kiri serious sana. Oya banzu urindire. Ivyo bibazo tubazo tubihagarike. We mugabo ibintu byageze kure. Ibyo twari dukoze neza none. Idiri twakoze ejo mu cyo ntiyize. Ejya diri ni amaraso ko agency subira. Eriki gitangaje. Je nagiye hajya habera icaha. Sanga ari abapolisi. Bakubonye? Abanyiketse nyene gusa naciye nizimanganye. None nk'ubu wasubiye gukora yiki? None uzi ko twibagireho ikintu wewe? Bakwiketse none uje no ngaho iwangisha umuntu udashaka kunkwegera wewe. Nk'ubu baba bagukurikiranye waravye ku irembo ho. Oya ntibamurikira. Oya reka bigeza aho hantu je numva n'ubwoba. Ne wumva ubwoba. Oya ahubwo urazi ikintu gihari reka ibintu tubihagarike. Ayo twaronse nayo. Urumva rero bijyane. Ugomba hagarika akazi katumye uva mwaburya buzima twarimo turahindura ugomba ucugahagarika. None ubona no havandana bupfira mu buzima nyene. Nagira ngo ico twarondera twararose. Umviriza renda kubwire mugabo.
wowe ikintu gihari reka duhagarike ibi bintu nimba arisho twarose twararose nimba arisho twabuze twarabuze wewe ahubwo ikintu ndagusaba ntuzusubire no kugaruka nga mbe barendege urazi story yiyo byahereye reka ubwoba wa mugabo w'iby'ifi yigira mu mazi sibyo yigire mu gikarango wa mwiza nabwire sibyo ahubwo ikintu gihari wewe bura nizo diri zose zihagarare mbere kwe umunsi mwiza hewe bibaye hewe izo ni noma batangwe no kukirijyanye ntuzusubire kugaruka bye sishobora kubandanya jemba muri bwa ntuzosubira no kugaruka aha batanguye kukwikeka izo ni ngorane ngira nkwegereshwe ima kirofa gusa je nahinze imyaka cabaye ibarabara cyaranatoye n'ubwenge hewe uruvugira uganda urutwaye kamugabo mane ntitwakurikiwe oya hewe wabonye yenya n'imiburi buri ndesase nkare none ubona habura ngahe kugira ngo mbure umugore wawe ni nidiri wa muhungu we gusa baraduhushije turaraba neza zatiraba iracari yo mane cyane shasha ndizenda kubwira urazi ko ndo sindi idea mane ndenda kubwire mane ari diri nimba ari kwitangura twagiyemo reka twibe ibintu birisiriye ibintu nk'ibihe gasha twibe nka professor twibe nka Scofield none ubona ko abandi batunze none bajya ko bivye ibindi bintu twe twoca duhera he gasha tumve turamena amabanki tumena inzu none ba Scofield shaka bakina zirezire twe natwe zosha dukinanya baki ngaha umviriza ngaha mino quartier yose je ngirageje kuraba hari udupangu tugufi none mane none ivyo bintu uri kuravuga bizokunda none birakunda hano hari impangu zigufi abantu biyerereza ijoro bajya nyene nibo dukorerako ma rero plan nziza rero numve ko twokora umviriza je hariya ku mavuko ndafise itongo muga hari umusaza yanse ko ndarigurisha reka ngende ndabe ikintu nokora muri ayo mafaranga catuguramo inkoho n'iki n'ibindi byose kuko ivyo bintu bisaba imitahe mugabo dusaba ko tugura n'imodoka ivyo ni buke none inkoho shikuraho dafise amafaranga gasha nisa amafaranga nyene je nzobireba ko ndabikora ari nanyo nzovyiza ro kuzanya iyo mitahe gutora amahera y'inzu.
nese umwana wanje nawe none murabo waba yakwiye uwo yakwiye uwo ni umwana wawe ntikitumyemera kwa waba yarapfuye ntabyo wumva mbere ari wabonye namukorekeye uramuravye iminsi mikenya nazi kumutora wavuga ari kigoma y'uko ene wari ivyaje none wewe nabwiye uwaba yapfuye ijya mu mwihanga ahubwo reka gutera n'induru ntubakangure n'umugabo wanjye najyana kujya wambwiye yuko ibirenge byanjye nziho byavuye nawe ndagusabye usubire iyo wavuye igihe cyose nakuresura mu nzu iwanje kwagusa ubu rero uronse kano gakoni ruraca ugira uko uranyirukana jewe kandi navuze ati gabanya amajambo ntunkangurire umwana simba ngana namubonye urahaguma ahubwo marure gatatu wamviye mu rugo ahari runo rugo urabona umenga nyine runo rugo kano gakoni ubu ni se nijya y'iwawe ubona bisa urazi amezi nakurese wowe imyaka n'imyaka uri kuraba migenzo kwagusa agasaguro nsibisinga uri kurantera ngaho kazima nawe wahonja kwagusa ubiza basi twumvikane siko urazi ko nubazi kandi umugabo wanje nabwiye ari ngaho arajyanye nk'uyo mbe yovyuka akaza gusanga ngaho uwo musiguririye ahubwo rero navyuke kuko rero ntunga ibintu vyanje mu nkivyi wanje hamangeye ubiriza simutaba ntavyuka si umwana ntawugenda ubonye ahubwo uzoherera amaso bw'umuraba wehera kandi ko tubona ahubwo umviriza mu mutekano nangere nje mvira mu rugo umuryango winjiyemo urawuzi ndagusabye usubire inyuma utarantereza induru mu rugo gusa ntibaje ngo biraheze je namubonye ngaha muri mutumbona uzokubona